amagara amahonde ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mwese mwandanye kurikirana iganiro cyo kumenyesha kuri yacu ariko kandi inanya Look Media twikaze mu kiganiro cy'inkino cya Look Sport cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Rusama cyo kwezi kwa 5 mwaka 2026 ku bantu batabizi uno munsi bahimbaza umunsi wahariwe Rastafarism cyangwa umunsi w'abarasta natwiteka y'ugusubira kandi kwakira muri za Look Media witwa Darlin sinzi ko mbere yuko ndakuramutsa ndetse ugana inshushikije abakunzi ba Look Media hari aho ufitanye isano n'abarasta pas totalement ngira nka philosophie rimwe rimwe hari ibyo usanga muhuriye ko rimwe bivanye n'amafilosofi yabo sino pas totalement nuko ndakuramukije Darlin ndakuramukije Jules Boris ndaramukije namwe bw'abakunzi ba Look Media n'abakunzi b'ikiganiro ca Look Sports nuko Darlin sumurasta ariko twebwe nka Look Media muri rusange turifuza abarasta bose bava bakagera hari abantu bazi yuko kuba umurasta ni kugira dread maybe no kugira kandi kantu kumutse naguciye mu gatoyi sindi umurasta kandi sindi umubabironi kwera abarasta kenshi yitara umurasta avuga ko mu babironi nurumva nta hagati yabaho yego ntiyabaho oya hagati yawo ntiyabaho rero swatura umurasta swatura mu babironi rero wewe pa wamaze kuvuga yuko ndi umurasta oya ariko sindi mu babironi yego nuko rero abarasta bose kabisa bava bakagira turabipfurije kugira umunsi mwiza twizere ko muri ko murahimbagwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu nuko rero mwigana cha Look Sport ngira ngo no munsi turaza kuba turabira hamwe amakuru y'karaba muri weekend kaba amakuru menshi cyane kabisa turaza kuba duhera hano mu gice cy'u Burundi turabe yari karavugwaho Primus League iriko irarangira turabe ko ibintu byaje kwa bigenda umugwa AIGLE NOIR kora habi igikombe nyene nk'ibisanzwe uba mu buryo buri officiel champion ya 2025-2026 ariko kandi turaza no kuba tuvana mu cyacu Burundi twerekeze hanze y'igihugu turabe ariko aravugwa hariko araba El Clasico mu gihugu ca Espagne Barca iza kuba itwara igikombe ca La Liga Santander itsinze ibitsindo bigera kuri 2 kubusa mu gwa Real Madrid harimo kufra nziza kabisa witwa Marcus Rashford umusore wa Manchester United mu Red Devils no munsi ariko akinira FC Barcelona ndetse n'igitsindo ca Ferran Torres ariko kandi turaza kuba tuva muri La Liga Santander tuce muri English Premier League bariko barakina nabo uno munsi nako ketse nka Manchester City isigaje urukino rw'ikirarane sino indi migwi yose isigaje inkino zigera kuri 2 Manchester City yariko iratsinda vyoroshe cyane kabisa mu gwa Brentford ibitsindo bigera kuri 3 kubusa mu gihe mu gwa Arsenal bariko baragwanya ibikombe ca Premier League wariko utsinda West Ham United igitsindo kimwe kubusa ubona ko yari match kabisa yari inguvu nyinshi cyane niyo turaza kuba twinjira indani mu kintu turabe ko ibintu byari bifashe n'izindi nkino nyene zigiye zitandukanye rero kandi nibaza ko imbere yuko tuza guba dusezera turaza kuba duca muri NBA bariko barakina ama playoffs turabe uko ibintu byifashe umwe mu migwi novuga y'ibihangange naza ko ukunzwe na benshi witwa Lakers no musi onako ibintu ntibyifashe neza kabisa turaza kuba turaba uko ibintu byifashe ariko kandi New York Knicks yoyo yamaze kuba ibandanya ko imaze kuba itsinda nkino zose zigera kuri izine nuko nandi makuru atandukana turaza kuba turabira hamwe mbere ko dutangura n'iganiro cyacu tubanze tumira amate gatoyi cyo tuza n'idenido y'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami ryo ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nigana nova ko tugiye kwa duhera muri Primus League bariko barakina journée ya nyuma umugwa AIGLE NOIR uza kuba uba sacré champion wa 2025-2026 mu buryo buri officiel kabisa
byari ibirori byo kubera mvuga mu ntara ya Makamba. Bamwe ati nukuri Aigle Noir yamerita gutwara kino gikombe ca Primus League, ubona ko nka phase retour adversaire bayo cyangwa bari ko barahiganwa baje kuba bagabanuka inguvu cyane gose. Nibaza si phase retour gusa ugiye kuraba byahereye muri preparation ni Aigle Noir twatogiye tubona itegura isaison ya 2025-2026 bagenda kwitegurira mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Nibaza yuko ijya preparation nyine yarakwereka ishaka uzananye na Liga yerekerera na visa yuko yokina Champions League ngaha muri Afrika iganashobora no kugera kure cyane gose ubwo bitayihereye nibwayihereye nkuko twari tubyiteze yuko yabishika kure cyane bivanye n'inguvu yashizemwo bitandukanye n'indi myaka ariko nibaza yuko yasohotse vraiment tete hote nkuko bakunda kubivuga ariko novuga yuko Aigle Noir urabona vraiment kunyene ihagaze muri aka kanya simbona umugwi byoza guhangana muri aka kanya c'est vrai muri top 4 turabona umugwi wa Flambeau du Centre turabona umugwi wa Musongati turabona na Vision novuga yuko imigwi ibiri igarutse muri top 4 inyuma ya Aigle Noir dusanzwe tumenyereye ni Musongati ni Flambeau du Centre izindi twatumenyereye urabona ko zagiye zisubira inyuma ndavuga Buma muri inyuma gatoyi ndavuga Kayanza United iri inyuma gatoyi ndavuga Vitaro iri inyuma gatoyi kandi novuga yuko Aigle Noir muri aka kanya ni equipe ihagaze neza naho uvuga yuko no mu mwaka uza bakabandanya ku murindi bariko ntangire yuko ni igikombe bashobora gitwara atabaye ama surprise imigwi yaje kuba iza muri top funga ngaje ko yivuga ni Aigle Noir bon yaje kwitwara n'igikombe ariko kandi nyuma Aigle Noir haje mu rwa Musongati yari gukina na Bumamuru kuri journée ya nyuma ariko Bumamuru ntiyakinye batsinze bahita gute mu Kirundi na forfait bahita mu Kirundi camunana ni camunana so ona ko ibibazo muri Bumamuru ni byinshi kabisa ni byinshi ona ko kare champion gitangura bon wanashima faza rijya kurangira twabona yuko Bumamuru yari equipe rikira challenging wa Aigle Noir cyane gose yari Bumamuru na Flambeau du Centre ona ko zinzo zaho zari challenging harageze igihe Bumamuru yakuramo akarenge na Flambeau du Centre yakuramo akarenge muga Flambeau du Centre yarakuyemo akarenge basi ntiyagiye kure ntibyatakaje ikibanza cya kabiri ubiri mu kibanza cya kabiri nyene ubu yarasuye gufata ikibanza cya kabiri nubwo bivanye ngira na difference y'amanota ubu ni iri mu kibanza cya kabiri Musongati nayo kabiri bibarizwa mu kibanza cya gatatu nibaza yuko Bumamuru ivyo twagiye kubona bihinduka kubibona bihinduka ryari twagiye kubona bihinduka muri deuxième partie ya saison ya championnat niho twagiye tubona Bumamuru turabona isura yayo mu gice cya mbere cya championnat ije ihindutse akacaza n'utundi tugorane twinshi bese gutsindwa forfait kuri equipe iri muri première division nibaza ko ari ikintu cyane kiba kimara match cyane gose mu bindi bihugu iyo utsinzwe forfait nk'ubu dufate nko muri La Liga utsinzwe forfait ucumanuka totalement utegerezwa kumanuka kuko nta equipe ishobora gutsindwa forfait iriko yakena muri division ya mbere ni ibintu biba bimara match haba ubona ko ari ingorane zadutse kandi ingorane zitaba zoroshe kandi si ingorane tuvuga yuko zica zitorega umuti bukwe na bukwe yego umugwi waje kuba novuga ugira novuga performance nziza novuga ko muri uno mwaka abenshi batari biteze n'umugwi wa Vision ko nkuko twaje kuba twigira ku munsi wa gatanu n'umugwi waje kuba uba nka mushasha waje kutangura nka mushasha muri 2025-2026 ariko waje kurangiza uri muri top 4 ni message ikomeye cyane ku ruhande rwa Vision ujeha neza yuko mu mwaka uza barashobora kutagwanira big 4 bakaza kwa bagwanira novuga gutwara igikombe canke kuja mu bindi bikombe bigiye bitandukanye imigwi itatu ya nyuma novuga ni Burundi Sport Dynamique BG Green ndetse n'umugwi wa Garage Express ni no migwi anako hariho imigwi iza muri division ya mbere ije nko kugira nkuko isubira nukuraba kungene biba byifashe mugabo si bibi kubera uravye kungene byifashe c'est vrai ashobora kumanuka ariko nibaza gushiramo inguvu nyinshi ugira usure kuduga nibaza yuko Garage Express ni ryambere yari iduze BG Green ni ryambere yari iduze nibaza yuko c'est pas mal kubera ugiye kubiraba c'est vrai twiteze ko azoba nka surprise kuri Burundi Sport Dynamique yuko ishobora guhangana muri idu ya nyuma igashobora kuvuga yuko ishobora kugumayo mugabo byarananiranye ugiye kubona ama resultat agiye aba n'ama equipe byagenda bikurikirana kuri equipe twavuga ati message ngo zirashobora gukoroka Burundi Sport Dynamique itsinze Ngozi City ashobora gukoroka Interstar ashobora gukoroka bivanye n'amanota de difference yari hagati ya Burundi Sport Dynamique niyo Interstar warabona yuko ari amanota yagera kuri abiri gusa amanota yagera kuri abiri yo Burundi Sport Dynamique itsinda
twari gushobora kubona umwe muri iyo migwi imanuka ariko na surprise yabaye iyi migwi nyine yari isanzwe iri ya nyuma niyo nyene igiye gukoroka nibaza ko cane gose kuri Garage Express na BG Green sinuvuga ngo ni malchance ahubwo nibaza yuko ari somo bagize kandi nibaza yuko ni experience bagize kandi bizobafasha novuga nko muri deuxième division nibasubira no kuduga bazobona ico bakwiye guhindura yego nuko Primus League iraje kwirangira yego nkawewe nk'umuntu wakurikiranye inkino zose muri rusange nk'umuntu yaje kwakurikirana hafi Primus League ni ikihe kintu woza kuba uvuga nko gukurikira Primus League gukurikira Primus League novuga ati habaye ciza canke challenge yaje kuyiba muri Primus League je novuga ku migwi cane twovuga umugwi wabaye surprise cane gose no mugwi wa Vision twovuga yuko umugwi wa Vision tuvuze yuko ari umugwi wabaye surprise nitwoba twibeshe tuvuze yuko Aigle Noir preparation yagize ariyo yatumye itahukana igikombe kandi kagitahukana hakiri kare nitwoba twibeshe novuga nohagarara kuri ivyo iyo migwi ibiri yaba Aigle Noir yaba Vision novuga yuko Vision yabaye surprise kubera uravye umwene yagiye yitwara novuga yuko vyagenze bigenda neza novuga iwundi mugwi twoba twavuze yuko watanguye nabi ari kugabo hejeje neza novuga na Vitaro ni Vitaro yari yatanguye nabi cyane gose ayo yakubiswe nk'imatch zitatu za mbere tuvuga ati mbese Vitaro isura izanye muri aka kanya ikayigomana gutya ni Vitaro tuzobona umwaka uza iriko irasubira inyuma ariko twagiye tubara na Vitaro ubu nyihagaze neza ari mu kibanza cya gatanu ikurikirana na Vision novuga yuko yarekanye isura nziza yagiye ihindura ariko Aigle Noir nayo twarabonye ko preparation yagize nziza yatumye na saison ibabera nziza cyane umugwi nta message ngozi abantu batari biteze yuko uzoza kurangiza muri bino bibanza kubwabona aho kugwa ikibwa ngo performance baje kwaberekana ko iri hasi cyane kabisa muri no mwaka baje ko ikosora mu mwaka uza peut-être basuye kuja kuri niveau bari si iminsi yose kuvuga utora ikombe ariko bakaja kuri ya niveau yo guhangana n'indi migwi muri top 4 cyangwa gutwara ikombe nibaza cyambere na mbere ni recrutement abakinyi bamwe hari abakinyi bari clear bakenewe umugwi wa Musongati mugabo ivyo byose bambe wa Message Ngozi mugabo ivyo byose biba hafi ariho financement ari amahera akenewe ikindi naco nibaza yuko Message Ngozi bishobokeye yosubira igatanguza ama academy yabo kubera Message Ngozi tuzi igifise ama academy Message Ngozi yaba ari Message Ngozi iri top yahangana n'ibi bihangange kandi si Message Ngozi yagenda ku isoko igora nigurisha cyane gose habwo yapwiza muri ama academy yayo kandi urumva byarayihira cyane gose nibaza yuko niyo system babishoboye usora akavyura gatege mu academy yabo kugira basubire guma bari top kandi si ibintu novuga yuko bice bifata umwaka umwe imyaka ibiri ariko urashobora kubitegura mu myaka 5 ukazobona Message Ngozi ije gusubira kumara kubera abakinyi Euro Chris abakinyi ukabarukita bakiri batoyi ukabakoresha imyimenyerezo baranamenyerana bakaza kuduga nko muri première division bafise 18 19 20 nabakinyi ushobora gukuramwe umusaruro mu myaka 6 mu myaka 7 mu myaka 8 ubona umusaruro kandi nibaza yuko navyo ni preparation biba ni guhera hasi gushika hejuru yego wow nuko rero nuva ko ni Primus League aje kuba irangira novuga muri ino weekend aje kuba inkino zose zaje kuba zihera umugwa Aigle Noir urujye kutakana kino gikombe ca edition y'umwaka 2025 ushira umwaka 2026 cyavongona naho kumwakutse nuko niyo makuru ari kavugwa no mucacu w'Uburundi naza ko twamira amateka gato yice tuza turabana ari karavugwa hanze y'igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kurira amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB Spotify company hano hariko harabera urukino rwari rutekanijwe kurabwa n'abantu benshi kabisa El Clasico match ya Real Madrid yagiye kwa itembero mu rwa FC Barcelona ari match yarimo ibiharo byinshi uretse yuko El Clasico iminsi yose yama irimo ibiharo byayo ariko kandi yari match yari sanse ko umugwa FC Barcelona uza kwa utwariramo igikombe
canke bakabanza bagatenya gatoyi kundi ikurikira byaje kwa birangira umugwa FC Barcelona utsinze ibitsindo bira kuri 2-0 umugwa Real Madrid ibitsindo byose byaje kwa byinjira novuga muri mu gice ca mbere kwisura wewe uravye match yari match ari isura iyi novuga yuko match yari ifise isura zibiri novuga yuko ari match yari ifise isura zibiri isura ya première mi-temps novuga twagiye tubona ari Barcelona idomina cyane gose Real Madrid abantu mbere twako turaraba iyo match twarebajije ati none Real Madrid burya yoba yashitse ku kibuga ca Spotify Camp Nou canke nibo wabaje kubera twarabona yuko ni pari yuko boba barababuze Kylian Mbappe warabona yuko abandi bakinyi benshi bari na Fede Valverde warabonye yuko abandi bakinyi starting 11 ya Real Madrid yari ishikiye ni mu gihe novuga yuko Hansi Flick umukoci wa FC Barcelona yari adoption novuga indi tactique tutari dusanzwe dukunda kubona cyane gose ariko ari tactique yagiye kumuhira nayo nyene novuga yuko ni Hansi Flick yamenye umukenyuro wo kuvuga ati muri aka kanya ico dukeneye amanota 3 ugira dushoboye gutahukanira igikombe gaho ku kibuga c'iwacu hama duhisha icubahiro Blozon novuga ya FC Barcelona ivyaraye bibaye novuga yuko ni na mita ya kabiri nubwo tutagiye tubona mu bitsindo byinshi ariko twagiye tubona ari impande zose zagiye zigomba kugerageza gushira mu bitsindo naho atagitsindo cagiye kuboneka Hansi Flick yazi ko yagiye gukina irya match abuze se wiwe ni ibintu byari bibaje cyane gose yaranabivuze novuga yuko à la fin du match avuga ati narashoboye kubura umuvyeyi wanje narumvise telefone ya mama wanje ariko arambaza uko ariko arambwira amakuru mabi nkayo onye yari yumviriye no kutabibwira vestiaire ariko kubera azi kungene vestiaire ya FC Barcelona iriko nk'umuryango yashimye ko bibabwira kandi abakinyi nabo baramweretse urukundo barashoboye kumwereka amakondoléances meza bere novuga yuko n'intsinzi yagiye kuronka novuga ari kimwe mu vyagiye kumuhoza amarira ego noko baza ko abenshi bagomba bibaze bon byaje kwa bimenyekana avant match ariko abenshi baje kwa bibaza ati biraza kwa bigira ikintu bihinduye peut-être muri match canke ntazi no kwaboneka kuri bando touche ya FC Barcelona nibaza yuko perte yarabaye ariko nibaza yuko ijyari match ifise enjeu nini cyane gose kubera n'ikintu warakoreye umwaka wose n'ikintu ukeneye kubona umusaruro kandi nibaza yuko gukina na Real Madrid ikintu ushobora kuminimiza ni classico ifise novuga yuko iranahindura na filosofi y'umuntu na psychologiquement iyo utsinzwe mentalement urabona yuko ubaye hasi gatoye ni match iri historique cyane gose kandi nibaza yuko ni Hansi Flick yanditse amateka cyane kubera ni ugiye kubona ni muri isezo gushika kuri 34 gushika ku 34 ni Hansi Flick yaramaze gutsinda imatch cyangwa kunganya imatch 29 ni ibintu twaratubona kera kuri equipe za ba Lionel Messi wagikomeye twavuga kuri FC Barcelona ba Lionel Messi wagikomeye cyane gose kandi nibaza yuko ni kintu cagiye guhindura FC Barcelona twavuga yuko yagiye guhinduka cyane gose ugiye kubiraba kuva kwiza rya Hansi Flick amaze igiringo kigira ku myaka 2 irenga gatoyi ariko ni Hansi Flick ugiye kuraba investissement bashize muri FC Barcelona na investissement iyi migwi novuga iri muri top 3 ndavuga Atletico Madrid ndavuga Real Madrid investissement bagiye bashiramwo na investissement Barcelona yagiye ishiramwo ubona yuko ni Barcelona ishuye gushiramwo novuga yuko ari nka mvuze ko ari nk'ibice nka 15 ugerarije kwijana iby'abandi bariko barashiramo sinoba niyenze cyane mugabo urabona ko umusaruro ari karatanga ni ibikombe bibiri vya La Liga muri aka kanya FC Barcelona ishuye gutahana ni ibikombe bitanu FC Barcelona ishuye gutahana muri imyaka 2 novuga yuko ni resultat nziza ntawe uvuga yuko Hansi Flick atari umukoci mwiza uravye umusaruro ariko aratanga peut-être akantu gasigaye naka Champions League Champions League navyo ni buhoro buhoro uriko urabona kungene equipe igenda yubaka burya buherero bugenda buraba umuntu agenda arabukosora buhoro buhoro ni buherero bugenda burakosorwa buhoro buhoro nibaza yuko ari na maturité kubera abantu bariko rakina muri FC Barcelona muri aka kanya benshi batanguye gukina Champions League mu mwaka weze canke imbere kuri Xavi benshi ntibarakwiza imyaka 5 bariko rakina Champions League kuvyuka rero ugacuza gutwara Champions League hari abantu bamaze imyaka nk'ingahe kandi ubona bariko barishika muri demi finale ni FC Barcelona twageze kubona iriko rakina na Europa League yikurikiranye imyaka 2 iriko rakina na Europa League ibintu tutaye tumenyereye kubona isura mugabo kubona ubu aho FC Barcelona iriko iragera muri aka kanya novuga yuko ni etape nziza kugira ishobore gutwara novuga Champions League nko mu mwaka uza canke mu myaka 2 iri imbere ego nuko tuve muri Champions League tuve kwa Hansi Flick ariko condoléances
Hajya aravuga ikiespanyol tumwige mu kiespanyol. Nibaza yuko ikiespanyol icongereza agafaransa niko tubatumva. Twashaka kubimubwira mu kiespanyol. Mu kiespanyol nibaza yuko. By the way nawe ntazi kuvuga ikiespanyol. Muri press conference kenshi abafise kugira ngo baze baramubwira tradition. Nibaza yuko yo bafise base ntoyi mu kiespanyol kugira ashobore gukominika buhoro buhoro. Ego arashobora kuba gusumvya gatoyi kubera abakinyi. Ego. So twinjire gato mu rukino ni kiye kintu caje kuba kibura kandi wa Real Madrid kugira ngo baze kubatahukana intsinzi ku munsi w'ejo canke n'imiburi baronke igitsindo Spotify company. Nibaza yuko n'amanje menshi novuga yuko ni FC Barcelona muri aka kanya twagiye tubona yuko kote twari tumenyereye ko Jules Koundé haba utu erreur twinshi défensivement mugabo offensivement Jules Koundé ameze neza mugabo défensivement nibaza yuko afite utu erreur twinshi cyane gose ariko turi rimwe na rimwe tugenda gukuta victoire kuri FC Barcelona nibaza yuko Asifika agiye kemura azana Eric Garcia ku munsi w'ejo twagiye tubona Seven bariko baravuga cyane gose ariko ni Eric Garcia ku munsi w'ejo yakinye match nziza cyane gose nibaza yuko defensivement FC Barcelona yari hagaze neza urayibona c'est vrai haraba ama contre attaque novuga ku ruhande rwa Real Madrid mugabo ubona yuko yapfira imbere y'igol novuga yuko na Joan Garcia mvuze yuko ejo yo barakinye match nziza sino banibeshe gose ariko na Pedri nibaza yuko ku munsi w'ejo vraiment hagati hari panze neza ku mugwi mugabo ikindi naco niyumvira ati Real Madrid ko yarabuze umukinyi nka Kylian Mbappe umukinyi nka Kylian Mbappe n'umukinyi urumva nahaba yaje defense iragira ubwoba kubera n'umukinyi yashobora kwinjiza ubuzi yuko automatically yaje umwanya wari wose ashobora kwinjiza igitsinda. Ego ikindi naco mvuga ati Real Madrid muri aka kanya vestiaire ntihagaze neza cyane bivanye tugorana tugenda turavugwa hirya no hino bijya biragabanya twabivuze ku munsi wa gatanu ko twavuga yuko utuntu two turaba muri vestiaire Real Madrid ntidutangare kubona image idatanze umusaruro nk'uwo Real Madrid iri kuvuga kandi ikindi naco navuga ati ni yari ange ikomeye cyane gose gute classico mu sanzwe yaje niyo determina uza gutwara igikombe gute nka Real Madrid equipe tutini emblématique yari gushobora kureka ijya occasion nk'ijyaye bazanya abafana babo ku Spotify company baje no gutanga igikombe nibaza yuko ari ibintu bitatanze isura nziza ku mugwi wa Real Madrid no kuri coach Arbeloa umwanya nibaza yuko iyi sensi gahera nawe batangiye kurondera abakoci hirya no hino ashobora guca yere ku muryango. Nuko rero yari match yari ikomeye cyane hagati ya FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Real Madrid naza ko basaje kuba itahukana igikombe mu buryo buri officiel baje kuba batsinda ibitsindo bira kuri 2 ku busa igitsindo ca Marcus Rashford kuri kufra nziza kabisa anakwaje gutera kufra nziza hamwe n'igitsindo ca Ferran Torres yaje kuba atsinda byose biri kwa byinjira novuga mu gice cyambere tuve muri La Liga Santander twerekeze muri English Premier League naho bariko barakina Manchester City ku munsi wa gatandatu ariko ikina n'umugwi wa Brentford batsinda ibitsindo bira kuri 3 kubusa basubira kuvyura kandi aga pressure gatoyi bagashira kuri Arsenal bitadevye cyane kubera buke bwaga pressure gakenewe kandi uraho kaje ko gakora umuti cyane gose ubona yuko ri Arsenal novuga yuko yari yagomba yotumuriro kubera urabona ko igitsindo cyagiye kuboneka tota ku munota wa 84 ntihenze hagati ya 84 na 86 nico gitsindo ubwo ko 94 na 5 habonetse igitsindo twovuga yuko kuri kote ya West Ham ariko cyagiye kubanire na VAR kubikosa ryari ryakozwe nikosa riboneka twovuga ko ariko sari boneka ariko keshe twimvira ati eske VAR ariko ni keshe turavuga yuko VAR rimwe na rimwe yaje kubisha imatch ku bantu tubira bajya no hino kubera hari gihe twovuga yuko intervena twovuga yuko bidakenewe n'igihe intervena bikenewe sometimes uko urabira ndashaka kwahuriza kwera iki yego ana iyo ni iterambere yego ni hakoya mu gihugu cy'Ubwongereza kandi ati nawangi iterambere yego ni hakoya mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League hakora ikintu bita goal line technology yego yo baro irenze umurongo by the way nikora muri Premier League gusa bavuga yuko ama championnat niho hano yahereye yego niho yahereye ni iterambere
kwa Premier League nova ko aya football muri rusange yaje kwihera mu gihugu cy'Ubwongereza rero n'iterambere kenshi rero muri football ihera mu gihugu cy'Ubwongereza nibaza yuko tujye dukosa bijya bitsindo byagenda birinjizwa ndavuga nk'igitsindo ca Maradona Mendo Dieu novuga yuko ari bijya bigize histoire ya football bigize histoire ya football nibaza ko ari bijya biryosha urukino kandi novuga yuko bigwiza rivality agiye tubona Arsenal ujya mwanya iranganije twagenda kubona twavuga ati Arsenal rero tuguma tubona Arsenal mbese iza guhapfa igira pressure isubira uvuga ati reka tuduta gatega muri ziga journée zibiri zisigaye kubera Man City yoyo yari amaze kuyereka yuko turi kumwe turareha muri aka kanya novuga yuko VAR muri aka kanya vraiment novuga nitwidegera cyane ariko urabona rimwe na rimwe hari ahantu vraiment iza tukavuga ati muri aka kanya byari bikenewe c'est vrai mugabo hari n'igihe biba bikenewe kandi ititabo yego rero Arsenal yo yariko izindi bitsindo kimwe ku busi igitsindo cyitwa Leandro Trossard cyaje kwa kiboneka kabisa bigoranye batsinda umugwa wa West Ham uzi yuko muri match sinuko ni bari mu mwaka cyane mu mwaka wakurikira abafana ba Tottenham Hotspur bararyohewe cyane batsinzwe na Manchester City kugira ngo itware igikombe Arsenal ntitware igikombe ku munsi w'ejo abafana ba Tottenham Hotspur bariko bafana Arsenal kugira ngo Arsenal itsinde West Ham United komsa West Ham ize kubija mu cya Tottenham Hotspur ko West Ham iza gutsinda Tottenham Hotspur yacija munsi kandi yari muri zone rouge nuva yuko uno munsi igeze ahantu habi rero abafana ba Tottenham Hotspur uno munsi nuko bari partage nabwo ko bari partage cyane kandi ugiye kuraba ni Tottenham Hotspur na Arsenal nibaza yuko biri no muri ville imwe ya London nibaza yuko ajyanye derby novuga yuko nitwayita derby mugabo urumva ni derby ku imeze ukuntu ni nka Manchester City ugiye kuraba ku ruhande rumwe na Manchester United kubera hajya ama equipe ari muri ville imwe nka Flambeau du Centre na Musongati nibaza yuko agashavu cyane mu bafana karagwira cyane gusumba abafana bari ku birometero byinshi cyane gose nibaza yuko ari Tottenham Hotspur ariko yaryohewe cyane gose kubona West Ham inaniwe kubera nayo nyene uvuga ati gukoroka muri deuxième division equipe imaze nk'imyaka ishika 10 iri muri Premier League nuvuga yuko atari isura nziza bwa ku munsi w'ejo nibaza yuko bariko barafana Arsenal so uno munsi dusigaje inkino zibiri ku ruhande rwa Arsenal na zitatu ku ruhande rwa Manchester City ego kandi City gakora erreur imwe gusa urukino umenga ni ku munsi wa gatatu ego igakora erreur imwe Arsenal zisabwa gutsinda Burnley ego urukino rwonyene rumwe icyo wasakre cyane nibaza yuko ni Manchester City muri aka kanya ivuga ati nta korohereza Arsenal Arsenal bari babonye erreur bagiye gukora yuko bariko barayipea kandi bari bamaze kuratapa Arsenal nyuma y'igihe kinini Arsenal igende basumva utunota duke igende basumva utunota duke nibaza yuko ari Manchester City muri aka kanya focus yabo bavuga ati nakorohereza Arsenal nimba izotwara igikombe yakoze ego mugani baza yuko navyo biriko birategura psychologiquement novuga abakinyi ba Arsenal na Michael Arteta kugira nimba bashobora gutwara i Premier League bazoba bari focus cyane no kuri Champions League yako ariko bafise match kabisa zikomeye cyane ariko kandi ni na match zishobora kubahindura amateka novuga yuko match ziko ziraba muri iki gihe ku ruhande rwa Arsenal ni finale gusa yose na mafinale ngo basigaje inkino zitatu kandi inkino zitatu zose ni finale yego usinzwe rumwe umenye yuko karabaye mugaze yuko erega nubwo uboza kubagira uno munsi iracari hejuru y'amanota ku bitsinda iri hejuru y'amanota ku bitsindo ni Manchester City iri hejuru oya zose zifise zimaze gutsinda sino ni kwako City yatsinze byinshi mugabo Arsenal yatsinzwe biki yego nuvuga ngo uno munsi Arsenal ifise 40 yego Manchester City ifise 40 yego kiretse yuko babanza kuraba bega goal difference ni binga nivyo bintu babanza kuraba basanze banganya niba baje kuraba ibyo batsinze sino Arsenal iracari hejuru ku bitsindo muri goal difference kwako yagize hajya defense yaraje kwa ifasha kanini ya cyane gose rero Arsenal Manchester City reka turindire turabe acasike inkino zike cyane kabisa kwa tuza kwa kumenya mbega ndazoza kwatwara igikombe cha Premier League nuko reka nomva turangirize novuga amakuru yacu kiravugwa muri basketball cyangwa muri NBA ubona ko bariko barakina kimwe cya kabiri gishira icanyuma muri buri conference yose Western ndetse na Eastern Conference
Imatch kabisa zari zirakomeye cyane no munsi umugwi umaze kwa ubandanya n'umugwi wa New York Knicks ubona ko wamaze kwa utsinda inkino zose inkino zine zisabwa bwanguze kwa ubandanya batsinda umugwi wa Philadelphia nayo umugwi wa Los Angeles Lakers kabisa ofise bamwe mu bakinyi bakomakomeye cyane na cyane witwa King cyangwa LeBron James umaze kuba utsinda inkino zigera kuri zitatu n'umugwi wa Oklahoma City Thunder. Yindi migwi navuga ni umugwi wa San Antonio Spurs ubona ko uno munsi umaze kugira inkino zibiri ku zindi n'umugwi wa Timberwolves. Ino NBA ino semi-final ubona gute muri NBA? Bona yuko ni antwa ni match ku muntu ariko araziraba muri aka kanya arabona ko ari match ziyoshe cyane gose. Novuga yuko nta masurprise manini two turabona ama equipe twari twiteze yuko agenda kurengana ni ariko ararengana ni New York Knicks novuga yuko mwaka weze yari yashoboye gushika muri finale n'ubu ubona yuko yashoboye gushika muri finale muri conference wabo itsinze novuga facilement mugwi wa Philadelphia Sixers novuga yuko ari Philadelphia yari yashoboye no gushika mbere muri semi-finals novuga ikombase cyane gose aho equipe bariko barakina ubona yuko batsinze 4-3 ubona yuko bagise game 7 bari bayikinye novuga kandi ni ku ruhande rwa Lakers twatwizeye ko ga surprise gatoyi ariko tutariko turakabona kuko urabona yuko umukinyi wa bambaye equipe ya Oklahoma City Thunders nayo nyine muri aka kanya yifashe neza ahubwo novuga yuko nayo nyine gukina finale muri aka kanya bishoboka muri conference wabo hoho ndiko ndabona yuko byamaze no kuba ahubwo ico two turabona ati mbese finale NBA izokina nande ni New York Knicks izosubira gukina finale ni Oklahoma City Thunder bazosubira gukina finale novuga yuko ni match atagitangaza kinini two turabona muri aka kanya ahantu novuga yuko match isa n'iryoshe cyane gose two turabona Timberwolves na San Antonio Spurs novuga yuko ni San Antonio Spurs ubu yari igihe kinini tarikira kina ma playoff mugabo muri umwaka ubona yuko yagarutse koko bari kumwe na Wembanyama novuga yuko Wembanyama muri aka kanya karagwanya n'agashimwe ka MVP ubona yuko ari San Antonio Spurs ihagaze neza uri karatera ubwoba abahungu muri Timberwolves nawe nyine twatuvuga ati mbese aba bahungu burya ntibizoborohera narijya tubona yuko Ant-Man asanzwe ari umukinnyi avuga yuko ari gihangange cyane gose muri NBA kandi abantu benshi bavuga yuko bari kwaramugira umukinnyi ari faho wo muri NBA wo mu myaka kirikiraza inyuma yaba ba LeBron James urabona ko Kevin Durant n'abandi kameme arafise kazoza uravye ko kazoza aragafise ariko kazoza rero tukeneye ukabonera muri izi nkino tuvuga zikomakomeye nta Antonio Spurs yashobora kuyitsira tuvuga ati akazoshobora kuyitsira tuvuga ati bwa undi ko turabona ni Ant-Man muri aka kanya Anthony Edwards nuko tuvuga ati azoba ari umukinyi vraiment tubona yuko bujyanye NBA izoshobora kumuhagarara ko USA izoshobora kuvuga ati ni umukinyi ari fanga muri aka kanya d'office ariko muri aka kanya tuko turabona biriko biramugora c'est muri joro wikeye baraye banganije 2-2 mugana nibaza yuko si match zigiye koroha cyane gose ahubwo umuntu uru rukino niko rukino tugiye guhanga amaso cyane gose muri izi semi-finals. Okay, bon dufate ko ino match hagati ya San Antonio Spurs ndetse na Timberwolves niyo match nizo match ubona ko hose muri aka kanya niyo mvuga ati niyo match iri equilibre muri aka kanya. Anthony Edwards ko numwe mu joueur kenshi akunda kumubwira ko amamenzi yego ameze gute niyo ko ari umwe no mu bakinyi vraiment akunda kujokinga cyane gose asama jokes menshi cyane gose bari kumwe na novuga yuko ari kumwe na Kevin Durant niyo ko ari abakinyi bakunda gucokoza cyane Kevin Durant na Anthony Edwards so rero ni San Antonio Spurs ni match zibiri kuzindi ndetse na Timberwolves est-ce que uno munsi abakunzi ba LeBron James abakunzi ba Lakers muri rusange dufate ko baba barafata nibaza yuko ntibirahera mugabo ndibaza yuko barashobora gutsinda kamace kamwe tumace tubiri byabaye bashobora gukubitwa na sweep kubera ugiye kubona ni Lakers novuga yuko muri aka kanya yatakaje umukinnyi ukomeye Doncic kumutakaza ugiye mu ma playoff nibaza yuko kandi arako ni perte ikomeye cyane gose no bakinyi bari bafatiye runini cyane umugwa ubone yuko n'amanota yinjiza novuga ku match ariko arakina muri iminsi zari autour ya 30 points kwinjiza autour ya 30 points ubuze autour ya 30 yaragira 30 yaragira 37 ubona yuko kandi duo yiwe na LeBron James ari duo ariko arakora amateka vraiment tuvuga turabona Lakers iriko iragaruka ku
mwanya c'est vrai bari kumwe n'abandi na Martin Steve Arsenal Rivers Nako- urabyumva Nako- ubona na ba Rui Hachimura n'abandi ubona yuko c'est vrai bariko barafatira iyi Lakers ariko ntibikwiye cyane nkuko twogiye kubona Luka Doncic muri aka kanya ariko arigaragaza muri Lakers ego kubwa urabona ari ibande bahabwa amahirwe Oklahoma yasubira muri aka kanya ndiko ndabona ndiko turabara focus ndiko ndabona muri aka kanya yuko Oklahoma City Thunders muri aka kanya ishobora gukina na San Antonio Spurs bidahindutse ego ndiko ndabibona Faransa kabisa ego yasubu Faransa ariko ndiko ndabona ni match yo kurabona kwera ugiye kuraba defense y'amapoint bariko baratsindana urabona yuko San Antonio Spurs iramutse itsinda kuri kare y'amanota menshi ariko Minnesota Timberwolves muri aka kanya iriko iratsinda ni kare y'amanota makeyi yego nuko rero ni duel ikomeye cyane hagati ya Victor Wembanyama ndetse na Anthony Edwards kurande rwa San Antonio Spurs ndetse n'umugwa Timberwolves nuko ni na duce turangiza novuga ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi wa mbere twifurize kumerwa neza mu mwanya ndetse no mu byanyu ariko kandi ndashimiye Aimé Darley muri ego ndabashimiye namwe Jules Boris Ngabire nshimira namwebwe abakunzi ba Look Media murako muradukurikirana na cyane cyane ko mwabanye natwe muri kiganiro ca Look Sports nuko twifurize rero kumerwa neza mu mwanya no mu byanyu twifurize na cyane abarasta bose b'abarundi abarasta bose basanzwe bakunda igano ca Look Sports kugira umunsi mwiza wabo wabahariwe nuko amagara amahoro ndetse n'amafaranga n'ibyo twifuriza naho utamurakoze